dukore twiteze imbere, dukore turwanye ubukene, dukore. Turabahaye ikaze mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Aba muri kumwe na Fifinis, inyuma ya kamera muri kumwe na Joy. Hama mwibuke gukora subscribe, share na like na comment kuri Vyuka TV. Nko mubizi muri Vyuka TV ni ikintu cyagutse cyane. Uyu munsi rero dufise ikigwa cyitwa business class Vyuka. Rero kuri uyu munsi tukaba twatewe iteka n'umutumire. Uyu mutumire turamwubaha cyane. Reka tumuhe ikaze. Ego nkuko bisanzwe bariko baradukurikirana bafise amatsiko yo kubamenya, murashobora kubidondora. Ego bakunzi ba Vyuka TV uko muradukurikira, nitwa Byukusenge Jean Petit, abasanzwe ndi umuyabaga wo mu Burundi, abasanzwe mba mu gisagara cya Bujumbura. Kuri ino saha nkaba nkora muri Gihan Company, aho ndi umuyobozi mukuru wa Gihan Company. Mugabo kandi nkabasanzwe nikorera ibyo wanje. Hamwe munsi muri Vyuka business class afise byinshi aza kudusigurira, byinshi cyane kandi byingira akamaro mu buzima bwa misi yose, biraza kudufasha. Reka tumuhe ikaze ashobore kudusigurira. Dushaka kumenya n'abakunzi ba Vyuka TV barakeneye kumenya gute yiyumvira iyo Vyuka business class. Turagomba kubimenya, murashobora kubitubwira. Ego Vyuka business class ikiganiro twifuza yuko cofasha canke cosahiriza mu guhindura imibereho y'abarundi cyane abamenye Imana. Ugiye kubiraba benshi uno munsi barifuza kwiteza imbere kandi tugarijwe n'ubukene. Abantu bifuza kurongozi babesheho n'imiryango yabo. None gute hakenewe ibintu bikenewe burya hakenewe ubumenyi, kandi hama ubwo bumenyi abantu bakaburonka vyoroshe kandi bakaburonka badakoze badasesaguye. Rero ugiye kubiraba uno munsi ikoranabuhanga rirakora cyane mu mico canke n'imigenzo igezweho muri kino gihe. Nico gituma twaje twumvira kuzana kino kiganiro gituma abantu bakurikirana uko kwiyungunganya n'ubwo bashobora kwiyungunganya bakoresheje amatelefone yabo. Rero kirabasahiriza ya formation ya entrepreneuria twahora tuja gukurikirana tubanje gufata amabisi kuri YouTube. Ugiye ko kuri Vyuka TV uzoca dukurikirana byoroshe cyane. Ikindi naco si formation za entrepreneuria gusa, ahubwo tuzoshiramwe n'ibindi bice bizoza biratuma n'abasanzwe bari barakora ikintu kanaka cyo kwiteza imbere baronka ibibafasha canke ivyo bashobora kurabira. None ni gute twomenya uko dushobora kubikora? Mwavuze yuko ngo kwiyungunganya biciye ku matelefone y'abantu birashika, hakaba hariho nk'abakunzi bashaka nyene kwinjira muri iyo class ya business ya Vyuka ata amatelefone bafise, naho sinzi ko mwobaho umuco mugabara kuko byogenda. Ego twifuza yuko abo bigora canke abo bidashobora gukundira ko bakurikirana ku matelefone baciye kuri chaîne ya Vyuka TV, tuzogira Vyuka business club yo ku ruhande, ku buryo abantu bashobora kudukurikirana alinye, kuvuga kuri YouTube canke bakanadukurikirana baje muri ayo makrebe. Mugabo izo zose izokana n'igihe n'ibintu tuzatuko turabona ibikorwa bikuragenda. Bakunzi ba Vyuka TV mwumvise ukuntu yavyiyumviriye ko ngene yiyumviriye gukreya iyo Vyuka business class. Ibintu byiza cyane kandi ndizera neza yuko imbere mu gihugu cy'u Burundi hari ihinduka rikomeye cyane biciye muri Vyuka business class. Mbega iyo Vyuka business class ifise amahangiro angahe? Vyuka business class ifise amahangiro menshi, vuze igitigiri cyayo usanga ari kinini cyane. Gusa ihangiro nyamukuru ni gufasha
canke gusahiriza mu mibereho y'abarundi cyane cyane abamenye Kristo. Kuko Vyuka business class ahanini turashaka yuko abantu iruhande yo gukurikirana ibindi biganiro bya Vyuka TV byigisha ubutumwa bwiza, mugabo kandi bamenye no kwiyungunganya. Kwiyungunganya ni ikintu gikomeye cyane. Utiyungunganya ushobora gutera imbere, udafise ibintu byiza amenya ushobora gutera imbere. Dama ihangiro nyamukuru dufise no kuzana ubwo bumenyi. Hama kandi tumaze kuzana ubwo bumenyi dufashe twakira abantu, dushobore kubaha impamba ikwiye kugira ngo bashobore gutangura ubuzima bwo kwiyungunganya. Abakunzi ba Vyuka TV bagiye kutwigisha ibintu byo kwiyungunganya kugira ngo umuntu abeho neza, abeho bitagoranye, ibishomeri mu gihugu bipunguke, ko turazi neza ko mu Burundi vraiment yo hari abashomeri benshi cyane. Rero ndizera neza yuko Vyuka business class ije kutubera inyishu, ije kubera inyishu abantu benshi cyane. Oya mugabo kandi ikintu je numva no gusora nta buzima bworoshye na bumwe bubaho. Nanuvuze ko ngo tuje kwigisha abantu bazobeho mu byoroshye bitagoranye, ahubwo tuje kubigisha ingene bamenya kubaho bigoranye, ko nyene kubaho ni ngombwa bigoranye, ahubwo nyumva byagoranye ubeho gute kandi kuko biragoranye bisanzwe bigoranye. Biragoranye ariko ntibingana nuko uguma wicara uri gishomeri. Ico nyene nico dushaka kwerekana, ubwo uko nyene bigoranye tubibemwo. Kubibamwo rero no kumenya uko vyitwaramo n'ico ushobora gukora. Je numva afise amatsiko kwe bwa business class ya n'abanywanyi bakunze ba Vyuka TV nibaza ko nabo nyene bayiteguriye cyane. Turabyiteze cyane kabisa. Tubandanye twitegiki ku bwa Vyuka business class. Ku bwa Vyuka business class twitegeye ihinduka. Twitegeye kubona abakristo mu mashengero bakora ni kuvuga bingunganya, bafise iryo shaka ryo kumva yuko nabo bashobora kwiteza imbere. Ku bwa Vyuka business class twitegeye ubuzi bwinshi. Turizera yuko inyigisho cyangwa ibyiyumviro tuba turatanga bizotuma abantu bakangukira gukora imigambi yo kwiyungunganya ku bwinshi. Kubw'ivyo ubuzi buzoba bwinshi, babashomeri twirwa turavuga, bwabakene twirwa turavuga tubuvemo. Kandi ku bwa Vyuka business class twitega ubwenge mu migambi, kuko ari abantu bakora imigambi ugasanga by'ukuri nta bwenge baba bashizemo, gutyo ya migambi bikarangira ihenutse cyangwa ihombye. Rero ku bwa Vyuka business class tuzanye impamba ivomera iyo migambi yabo, bakayikora bayikoranye ubumenyi kandi ikaba ari imigambi inoboye. Abakunzi ba Vyuka TV turumva ni ibintu byiza cyane kandi ibintu byiteguye kuduteza imbere. Rero hari ikintu yagumye avuga ko numva Vyuka business iri ku bakristo cyane, mbega nk'abantu basanzwe batarakizwa bo ntibemerewe kuja muri Vyuka business class. Vyuka business class ni yabo bose. Ukurumva ikintu urinze ugishira ku rubuga ushaka gifashe bose. Mugabo kandi ihangiro nyamukuru rya Vyuka TV nk'uko dusanzwe tubizi no gukwiragiza ubutumwa bwiza dukoresheje urubuga ngurukanabumenyi. Kubw'ivyo rero abantu bacu ba mbere babizigirwa dukeneye gose nabo mu nzu ya data. Inzu ya data turavuga rero abizeye Kristo. Rero turasaba ahubwo abo bantu nabo batarizera Kristo batamuzi nibanyarukire kuri Vyuka TV bakurikirana Vyuka business class, mugabo kandi bazaba baronseho n'akabyo ko gukurikirana ubutumwa bwiza. Murumva yuko ni ubuherekerane bazisanga burya by'ukuri bagiye mu muryango w'abamenye Yesu Kristo biciye mu gukurikirana Vyuka business class. Mugabo kandi Vyuka business class ije ku Barundi bose, ije ku banyamahanga bose, ije ku mahanga yose. Nico gituma nogenda ntanze isezerano yuko mu minsi iri imbere tuzotangura kuza turatanga inyigisho mu ndimi zitatu, ni kuvuga mu Gifaransa no mu Congereza. Tugatanga ikigwa cya mbere mu Kirundi, tukagishira mu Gifaransa, tugasubira tukagishira mu Congereza kugira ngo wa muntu Kirundi atacumva, Kirundi n'ururimi ruherera hano nyene mu Burundi nyene, ashobore kumva mu Gifaransa bari bavuze ibiki, mu Congereza bari bavuze ibiki. Ibintu bigiye ku rubuga birabana benshi. Ngaha mu Burundi wacu vraiment hari abantu bakijijwe, kandi abantu bakijijwe sinzi nuko novuga yuko ntibabitahura neza, sinzi ko novuga yuko barakunda kuba mu mwemu cyane. Barashobora kuvuga bakavuga ati none jewe umwanya wo gusenga, umwanya wa Vyuka business
ibiki n'ibiki bikabazazanira. Rero icyo numva badusaba gukura amaboko mu mpunzi kandi no kwitanga. Sinzi ko ari cyo mwatunganira kuri cyo. Yego musanzwe gukizwa cyangwa kuja mu mwemu ntibisigura kudakora kandi ntibisigura kutiyungunganya. Turatanga urugero rworoshe cyane muri Bibiliya turafise abantu bakoreye Imana kandi barababwiza tunga bakomeye gose. Ndatanga akarorero ka Salomo yari umukozi w'Imana yari umwami mbere Imana yemera umugabo yari umugwiza tunga bakomeye. Bo ashobora kuvuga ni kubera yari umwami urumva amahera ategerezwa kuyaronka. Mugabo kandi tuvuge ku karorero koroshe cyane ka Paulo. Paulo yanditse ibitabo byinshi muri Bibiliya. Mugabo barerekana neza yuko ngo ariko uko yagenda avuga ubutumwa ngo yagenda arashona amahema kandi ayo mahema yaradangaza. Paulo mbere mu ugiye gusoma mu bitabo by'abantu bagiye barandika basigura Bibiliya barerekana ko Paulo yari umuntu w'umugwizatunga cyane biciye muri business cyangwa muri iki gikorwa cy'amahema cyo gukora no cyo kugisha amahema. Rero abantu b'abakirisu twamenye Yesu Kristo nk'umukiza wacu mu by'ukuri birakwiye ko natwe dukangukira gukora. Paulo yarigeze kwandikira abantu ababwira ati udakora ntakajya. Rero bisigura yuko hariho ikimenyetso gikomeye cyane iyo umuntu ariko arasenga Imana cyangwa aja muri yamwe nk'uko nabivuze kandi afise n'ibindi bintu akora ku ruhande. Mwishengero hazobiterambere gute? Mwishengero bikorwa bizokwaguka gute? Mu gihe hari abantu batiyungunganije kurondera amahera cyangwa gukora ibintu bituma amahera aza sukwa nk'Imana, ahubwo tuba turiko turashaka ubuzima tubayemo nabwo ntibutubere intambamyi yo gusenga. Burya ntushobora gusenga neza canke wizigira Imana canke ube ku Mana cyane. Tuzobyigisha hano muri Ivyuka Business Class, twigisha abantu bumve ingene bakwiye gutunganya ubuzima bwabo, kandi muri ubwo gutunganya ubuzima bwabo hariho icyo twitwa amahitamo. Amahitamo rero nayo wawe Imana mbere uwisamo kwicara Imana izobikora. Imana irakurindira gushika hagurutse ahiri Imana n'umwisigati Imana ukora bikore ibitangaza. Tuzotanga isiguro y'ibitangaza. Igitangaza tugitahura nabi, ibitangaza abakristo twagitahuye nabi. Rero mugabo nibaza yuko ahanini imvu bivako nico twitwa ukwizera, tudashaka kugushadikiriza ibikorwa dukore. Nimba wizera ko Imana ishobora kugukura mu bukene, nawe ugira ikintu ukoze Imana igukure mu bukene. Imana burya ni kumeze. Rero hariho natwe uruhara rundi dukeneye. None ko iki twisonzeje ko iki dusoma Bibiliya murakanagaye tuvuge ati Imana turagusabye imirongo ya Bibiliya yose iherere mu mutwe wacu. Ubufise nawe inshingano no gusoma Bibiliya kugira imirongo ije mu mutwe. Burya rero n'utuvuze ati Imana turagusabye duha amahera dutunge, urafise nawe inshingano ari ibyo utegerezwa gukora kugira utunge. Imana iraza kugusahiriza, iraza kuguhandikiriza kugira ngo bikunde, none nawe urafise icucuko. Rero birasa n'iby'impwemu n'iby'umubiri byose birasa. Abakunzi bavyuka TV ca tugara kuri rya jambo dukore dusenge dukora. Hama hari ikindi kibazo dushaka kumubaza ati mbega Vyuka Business Class izokwigisha iki? Vyuka Business Class nababwiye tuzokorera ku cyo twitwa entrepreneuria. Entrepreneuria abantu benshi bayitahura nabi. Tuzoyigisha kuri entrepreneuria ni kiki, tuyije muri indani tumenye ingene umuntu ashobora kwinjira muri entrepreneuria ikamubesha. No munsi abantu benshi bariko baraheza amashuri muri ndinganizo ya kufunga ha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Entrepreneuria barayishize mu ntonde z'ivyigwa biga. Mugabo rero turashaka gutanga insiguro nyezina ya entrepreneuria n'ingene ya entrepreneuria yo bisoko giterambere ku bantu. Hama muri Vyuka Business Class tuzoba mu karyo kwerekana amabanga yo kugira umuntu ashobore gutunga. Rero tuzogerageza kwerekana indinganizo zimwe zishobora gutuma ibyo bintu babishira mu ngiro. Mugabo kandi muri Vyuka Business Class tuzoba mu mwanya w'intahe, mugabo intahe zo mu buryo bwo kwiyungunganya, twerekane tutumire cyangwa tuzana abantu bateye imbere bashinga intahe batuyagira ingene biyungunganije n'ingene yatanguye aho bageze. Nakaye kamotera abakunzi ba Vyuka Business Class. Akamo kudukurikirana niko kamukambira kuko mvuze ngo batangure bagumiza amaso kuri ekra bumva tugomba tubivuga ubunyere byose. Mugabo baje kuri Vyuka TV bafyonde subscribe kugira ngo ibintu byose bishasha bizaba bigiye ko baba bambere kubikurikirana. Gutyo Vyuka Business Class ni yatangura gutanga bya vyigwa aca bo wambere kubironka.
mugabo kandi nitwikunde gira partage w'ikirundi umuntu ati vyo hano hantu hazoca kintu naho ubundi ivyigwa ni byinshi twabategura ivyigwa byinshi kandi twazaniye ivyigwa byinshi rero ntubikurikirana ico kintu taragikora murakoze cyane abakunzi ba Vyuka TV twumvise akamateye abakunzi bacu ni gukora subscribe na partage na jeme byose tujaniranye kugira tuze turaba mu bambere gukurikirana ivyo kubw'ibyo rero nanjye ndabahamagaye mwese mukurikirane Vyuka Business Class biciye muri Vyuka ibyo turabashimye sinzi ko ari cyo mwokongera je ndashimye kubwa kano kandi nateguriye kugira ngo tuyage n'abakunzi ba Vyuka TV kandi turishimye ko indoto yacu ishitse kuko nta yindi ndoto dufise mbere ya mbere ni yuko dufasha cyangwa guhindura tugira icyo duterereye mihinduka ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero turabashimiye nabo nyine kandi turabashimiye ingene batwizeye bakadukurikirana twe turiteguye gushitsa ibyo twabemereye abakunzi ba Vyuka TV twagize ikiganiro cyiza cyane twagiranye ibihe byo kaze cyane mudukurikirane turi benshi ko hari hinduka twite gusa mwibuke subscribe share na like na comment please dukore twiteze imbere dukore